challenge yambaye ko ni igihe natangura kwiyerekana cyagenze gute Menga narakoze interview muri Yakeza sinzi ko yo narayibonye ige the first time wiyerekana bon ntiyari the first time mugabo ha interview yambere narize gukora mugana yikonye n'abandi twayikoreye muri Sun Vibe mugani kera twari tugitangura sinabwo amenyekane sana nankiri mu bandi bameme ige muri Yakeza nso nkuko ariyo interview nakoze imaze kumenyekana gose wabonye commentaire muta icyavuga atagusaba kwiyerekana sivu Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Nicodime Mr. Braka, the first king from Interbody Orange. Hey, metel polivara nkuko bisanzwe kuri micro. Uno munsi guys, twabazaniye umutumire abana akomeye cyane no vuga nka no mu gihugu cyacu. Abantu benshi mwama mumubona mu bikorwa akora, ni muramubona isura yiwe, ni muramubona ngenasa ariko no munsi kuri Akambo TV twashimye kumubazanira kugira atuganira ibintu bigiye bitandukanye bijanye n'akazi kiwe ko gukora meme ko n'umumeme nishazere ku bantu benshi mutaramumenya n'uwo muri ko murabona kuri kamera za Akambo TV. Guys, yakade twongere tubatumirire abantu mutaragira subscribe kugira mubanze muyikore bien sûr n'abantu batarasharing ibikorwa byacu mu bisangiza abandi nibyo fresh kugira tubandanye tugira intege commentaire zanyu ziri necessaire kuri twebwe kuko turazikorerako kenshi turazikorerako kugira tubone ivyo twohindura cyangwa twokongeza. Reka rero duhikaze umutumire wacu abanze abaramutse karibu cyane mu kiganiro cyaze murakoze kumikaze amananje ndabaramukije n'abakunzi ba Akambo TV yego hama ku bantu batazi Shazeri amazina yiwe y'ukuri naya Cheya amazina abyeyi bampaye nitwa Iradukunda Shalom. Iradukunda Shalom. Salome yavukiye rw'urushamo yavukiye nganye ni Bujumbura. Je navukiye ngaye Bujumbura aho kumusaga. Shazere tutarinjira mu kiganiro cyacu nyezina. Twagomba ubanze utuyagire gatoya. Kubijanye n'ukuntu watayokora memes. Ukuntu byakuje murabitangura kugeza nino sa. Bon, j'ai même natanga kuzikora muri 2021. Ico gihe nari nkeza amashuri ya Humanity. Nari meje amashuri yisumbuye. Nkigiheza amashuri amakunda guhera umenga muri août. Cyane nje ndabitangura muri septembre 2021. Mugere mu kubikora nabitanguye nyene nko kwiryohera tu. Kwa ndadukora atwereka abajama. Hatunika ama group ya WhatsApp bagatwenga. Musumwe ndavuga ati reka rero nkre page ibintu byanje ndabishije ko bigere kure. Uvuze ko wabitanguye nko kwiryohera. Ubu bifata gutwifata nk'akazi imize gute? Ubu ndabifata nk'akazi. Ndabifata nk'akazi kubera abantu bamaze kubona yuko ari ibintu bibonwa n'abantu benshi. C'est visibilité nini. Rero birafasha ku kintu cerekeye ama publicité y'ibintu. Gatoyi abantu benshi bataragutahukirwa wariwe abantu benshi bakunda kukubona ku manuzenya ari akantu bakunda akalogo voilà akajya karogo kavuze iki kuri Shazeri ka kalogo ngitangura gukora nagashize ko nyene kabe nka logo yanje kwa ngitangura kubikora sinashaka ko abantu bamenya navuga ati eka shireki ibikorwa gusa ibisigaye nivyo nyine babikenewe aha ni je visage yanje nikenewe ndagashaka kuri profile n'umugenzi yakampaye ndagakoresha hafi nk'imyaka yarakaguhaye ibisanzwe cyangwa yakaguhaye nyine kugira ugakoresha yakampaye bisanzwe ko anashaka gushaka akantu kuri profile kuba basika gafitaniye isano n'ibintu nkora byo gutwenza abantu yaranyereka utuntu yari afise nka tungaye tune shima kajya ndagatereka kandi ndagashire kuri profile ndagashaka kuri profile ya page kamara ko nk'umwaka umwe umwaka weze sinanguze ndagashira kuri memes com logo kugira ngo nyene umuntu abonye meme avuga ati yavuye kuri ya page ya Shazeri gatoya wavuze yuko wabitanguye nko gufina muga ubu bibona nk'akazi dushaka kudusobanurire
abakunzi bawe n'abakunzi ba Kamotive Shazere eske ibi bintu biramwinziriza bimwinziriza gute? Bon biranyinjiriza nyine mugabo sinovuga ngo cyane gusa biko biraza yaba ibintu bitanyinjiriza nta bintu nokora imyaka 3 atakintu mbona atashangement mbona biba ari ibintu mba narabihevye kuva kera ariko ko ndayibona ukuntu biko biraduga ndabona yuko no myaka iri imbere ibintu bizogenda bitera imbere hagiraho nyene binyiziza binyiziza nyene bikwiye nkavuga ati bya bintu nakoze imyaka kaniyindi ubunye biko birangirira inyungu. Akenshi turakunda kubona amantu zenya kenshi amastati y'abantu benshi Facebook plutôt WhatsApp barakunda gukoresha burya buntu zya memes zawe zitwenza bakazishirako ni gute uvyakira muri cya gihe ubonye ntuzenya yawe akantu wakoze kariko karaba trend ku rwego rwiza? Bon birangyohera ko abandi ndabona ko ibikorwa byanje ariko biragera kure cyane cyane amica kabiri ndashobora gukora nk'akantu kubera muri memes hashobora kuba harimo utwenza umuntu mugabo hakaba harimo n'impanuro cyangwa asanga no gukebura nk'umuntu cyangwa nyene nk'ibintu bikorera muri societe. Sasa rero je iyo mbonye ikintu ku mastation niko kiratembera babona yuko message natanze yakiragera kure birangira mu majambo make. Akenshi duhora tubona ukora tu video twa mutima kenshi ntukoresha ukandika sofa ku memes gusakaza video musi eske nyamba atari bagamutima arakoriya cyangwa ni kugira nyene unezereza abakunzi bewa? Kwa mutima mu bisanzwe mu Burundi no mu komedi ya mbere nemera je wemera mu bintu byo kwactinga kuntuze kwactinga kuri ntuze kuri terrain naza ko umutima ari wa mbere ngaha mu Burundi rero video zo zirangyohera sana rero muri bwa bwenge bwo kuryohera abantu bankurikirana ndacisha amavuga ati reka shemwe bya mutima ndayivange n'ivyo wanje comme ça umunezero ukaba mwinshi. Uvuze yuko rero ubikora nk'umufana bisanzwe basi kujya kuntu je no bivuga ko uri kura kumukorera promo ujya nubwo afite izina rigera kure bijya birafasha umuntu igatuma amurondera akaraba ibikorwa vyiwe neza nta n'umusara kwegera ku bweti bwana Shazere uri kura akora umuti fati ikintu ngaha cyane bambeshe vraiment ubasanga atanakuzi oya kunzeho haranzi kubera naho mpamvu nagira commentaire ku mapost yanje kuri page kumenya ranzi mugabo nta bintu birebire turavugana. Shazere ari mu bantu bakurikiranwa cyane ngaha mu gihugu afisa abantu ibihumbi mirongo byinshi bisaga ibihumbi 100 bamukurikirana kuri Facebook wewe kandi bakaduga ku munsi umwanya wari wose kandi ku muvuduko udasanzwe nka Shazere wewe bijya bintu n'abastari benshi ngaha mu Burundi navyo bashoboye ni benshi urusantuzenya visibility yo kuri ku mbuga ziwawe we bijya bintu bifata nk'iki? Bon je nabaza ko ari bikorwa by'umuntu aba yarakoze kuko fisi ugira effort mu kazi kawe fisi kagera kure kubera ni ibintu maze mu myaka 3 kandi imyaka 3 si mike ari ibintu ukora everyday kandi akaba ari ibintu ubona yuko bikundwa n'abantu donc rero kuduga kwa followers nibaza ko baba bakunze ibikorwa by'umuntu na effort agira mu kazi kiwe. Shazere wa kera agitangura gukora memes na Shazere ubu bitandukaniye ariho evolution imeze gute? Bon evolution irahari kubera nk'igitangura gukora ibintu zo memes dufate dusubiye inyuma nko mu myaka 2 iheze ibintu vya memes bayifata nk'ibintu ubusazi nuvuga nkuko nyene wamenye nta nakamaro bimaze byaye nyene biraho naho usanga ama memes yara trending ugasanga ntibazi no wayikoze nero kwera abakora memes ni benshi ariko ubu novuga yuko nabishizemo professionalisme kugeza nk'umwuga unayifashe nk'umwuga nabishizemo professionalisme isigura yuko ubunye meme yanje naho uyibona je naho no yibona ikase hano umuntu naho yibona ikase terekoroga avuga ati inaka yayikoze rero ico novuga Shazere wakana Shazere ubu kera uko nabikora siko ndabikora ubu bikora muri sanse y'akazi urumva ndavuga ati ahabwira ngo nkore iki kintu nshire korogo yanje nuko
kubera umuntu abonye roga avuga ati mimi yavuye kwa naka urumva visibility iraduga nuko navuga Shazere akenshi umuntu yakora ikintu aba afise umuntu basi do reference umuntu yisunga akavuga ati uyu muntu arakora ibi basingira nko mu makanda yiwe nta wundi mumemere aha mu gihugu cyiwacu canke hanze y'igihugu ushobora kuvuga ati uwo muntu ndamufata nk'icitegerezo muri no mwuga wacu. Jewe naje gukora memes hari abandi bamemere bari bahari gusuba ico gihe natangura benshi barabihagaritse hasigaye bakeye hariho ego hari abanyinsipira kera ubu batakibikora mugabo uwanzanye mu byo gukora ama memes aranyigisha ibintu ngene bigenda yitwa Bahesinzi kumuzi bahinda muzi n'umujamu ubwo niwe wantanguriye kweri yanyeze ibintu ngene bigenda ukunuku yaje kubikwereka usanzwe ubikora cyangwa nyene ntihori bwabitangura ko ivyo bintu bisaba impano nari nk'ibitangura ni kujyanye nakubwiye ati nahora ndabukora ndaburunika ama group ya WhatsApp ndavuga ati reka ncreate page rero yanyetse ama strategy y'ukuntu noshobora kugeza kure urubuga rwanje nkanabikora neza nk'akazi mbesha zere uravye ukuntu ibikorwa byawe biriko biratera bija ahantu novuga wifuza bigera kure mu myaka myinshi iri imbere ubona yuko bizokugeza he ubona yuko ni ikihe kintu uvuga ati iki kintu bizokingeza ko ngumye nkorana umuvuduko ndi kuno munsi? Bon jewe sinovuga ngo imbere ngo hameze uku muga jewe ico nkora uko nakoze ejo uno munsi ndushirizaho gukora tija uvuga ngo ejo ngo hameze uku ngo ejo ngo nzobangeza hana oya bizovana nuko ngere nzoba nakoze rero mu gihe nkikiriko ndakora nkashiramo effort ndazi neza yuko imbere azoba ari heza kurusha ejo haheze. Akenshi hariho igihe ushobora gukora memes zigatusha ku muntu ukavuga ati umuntu yamvuze kabisa nibiragushikira umuntu akakuronda avuga ati yo ahantu nyene abantu bakufisomba bara bisa nuko wamvuze nibirashika ivyo birashika kubera ibintu tuvuga regana ibintu biba ku bantu ibintu biba muri society ushaka kuvuga nk'ikintu ugasanga n'ikintu cakubaye ko ejo canke cakubaye ko kera hari n'amakomantere mpora mbona ukazibona umuntu yanditse ngo nkakora nka memes nka 3 zikurikirana usanga zivuga ku bintu vyamubayeko zona yanditse muri komantere ngo newe nibiki ngo ubuzima bwanje urabuze cyangwa bakanyandika kuri WhatsApp akavuga ati ewa iyi meme kweri ibintu wavuze nivyo kweri byarambayeko nta urakuremera andemera dejaje ikintu cambere niri TV oya umvuze nk'umuntu nyine ashaka kuvuga ati ewa na wanjyohewe yanachukua 1500 gucora birabiba kweri birabiba nawe wimva ati man urangyohera kweri kangwira isoda Shazere ubu uturavye ibintu rwego rugezeko n'ibintu byiza cyane l'année passée nyamba ntihenze waratwaye agashimwe k'umumemere k'umumemere novuga w'umwaka mu Burundi nivyo ubu nyamba akashimwe kazotanga ubona uzosubira kwa partena muri kiya kibanza warose l'année passée bivanye n'uko uri kurakora gute ubibona gute? Bon ntavyo nzi gusa ubu turacaye mu kwezi kwa kangahe kwa gatandatu tutasigaye izindi 6 mois rero je muri December umwaka nuzi ko era muri December rero nzobandanya nkora jewe uko nsanzwe nkora kuri ritme ndiko kujya nyine kujya nakubwiye ati je no kuguma nkora kurusha uko nakoze ejo nzobandanya nkora hama ndibaza ibikorwa byanje byashimwa bizosubira kugenda neza. Shaka rero tuyagire gato kubijanye n'irya trophée wahawe byagenze entre-temps ijya uvuga ngo ni trophée nintuze ni kuvuga bijya byantuze bya platform show man sindavyibuka neza wabonye ifoto usanzi yuko wahawe agashimwe k'umumemere w'umwaka je pense urumva ngene byagenze ijya ni foto umujama yampaye umujama yayimpaye kuri WhatsApp acambwira ngo nimba ho hariho ama competition ya memere iyi trophy ni wowe itwara urumva si ibintu byabaye yalla ngo trophy ni wowe ndayitora rero ndayishira kuri page ndaje kuri page zo barambwira ngo felicitation ngo iki nibiki ngo warubikwiriye juste nyine kwari
kunumviza uko biyumvira ku bigo byanje gusa ariko uyu mwaka bigenze neza umuntu ashobora kuja muri kategori y'abajya bategura mu competition naguciriye mu competition yari yarigeze ko cyangwa ntiyari bwari hari kugira nyene nizijya ntuzeya nizijya nijya competition bita Mega Platform Show Award sasa rero kategori ya memero ntibirimo n'aba artiste abakomedian no muri aba artiste hajya aba bakrasa he kinda nyuma mudavuga ati ibintu vya memes hashara urwego zitarashikako aha mu Burundi muri entertainment hari urwego zitarashikako mugabo umwaka bigenze neza kategori ya memero ashaka kujamwe muri platform shawazi turavyizeye mwaranabisabye je kwanza twarabisabye ndazi mwarabiye kamye muravuga ati twebwe abamemere natwe turaba artiste bisaba mudushire turizera ko umwaka bizokunda kubera numva ni muwaye yo kuduza ibikorwa byacu bigere kure byinjiye neza muri entertainment kuri kote ya musique kenshi turakunda kubona amanuzenya amakiki y'abartiste hagati yabo nk'abaririmbyi par exemple muri bamemere musanzwe mukorana umwuga wanyu ngamu gibusha ivyo bintu nibihora bishika sawa ya memere barakundana ubwo banashima amemere no abantu bambere bakundana kubera nta memere ashaka kugirisha rundi reka kubera basi nk'akarorero nko mu bakomedi bakomedi hari amabifu bigera wumvamo naho yo babangira ngo nibaza ko aba private abangira bari private mu bintu byo gutwenza bakomedi na memere baza yuko amabifu kenshi atigaragara twebwe amatwana nakundana tubona shima turi hamwe hari amatima atandukanye ya memere bagenda bakorera hamwe mu buryo bwo gutezanya imbere mwayo matimu mukorera mwikinyamba atari banga ibikorwa mukoreramo nyezina nivyo gutanga promo canke nivyo kugira muyubake hagati twe navyo turabona muri agatwaraza ku platform cyambe na mbere hariho kugira gushira hamwe kugira ngo ibintu byacu bigire kure ndashobora kuba mfise uko nkora ibintu byanje hari ugasanga hari ikintu ufise muri jewe ugeda afise mugihe dukora nka team ico kintu ifise je ntafise ndashobora kimuha nawe cyafise akakima mu buryo bwo guteza imbere umwuga wacu hanyuma ikindi naco ni vya promo birimo kubera umuntu akeneye promotion avuga ati je sinkeneye umemere mwenkeneye team yose turafise team itwa Burundi Army Melody ya memere irimwe amemere bashika kuri 11 turakora promoting turakora promotion akazi kaba promoter mu kagatwa ega promotion nikora promoter gusa nawo igira urumva umukoro ubuzi bubiri je niko nobita murakora memes mugakora na promotion mugabo hanini turi base kuntuze kuri promotion kora ama memes promotion bayaciyemwo none promotion izo je novuga ko arizo zinza amafaranga ko memes nashobora none hewe ndakubwira rega promotion umuntu wese mu binakora ashobora gushanga promotion urumva natwe dukora memes muri memes no hano hambere ushobora kugira promotion ikintu cyagagera kure of course kubera washaka kugira promotion y'ikintu umuntu agatwenga agashatora agashaka kuri statue uko shira kuri statue umva cyakini ko kigera kure hari umuntu ya promotion ariko arakwamamariza hari umuntu ya promotion y'ikintu hari ibintu muhora mwamamaza mugasanga murahenza aba uhora ubibona cyangwa ndabona mu memes nk'icara ibintu vy'imiti ugasanga abantu bariko barababwira nabi ma commentaire sinzi kurabikora gusa abandi bagenzi bawe barabikora bakamamaza ijya miti traditionnelle basanga bayishizemo mu memes bakayinjizamo ndani bijya no bifata niko kazi cyangwa nyene ni kugira nyene imiti je shaka deja umuntu yakuye ikintu wawe ico kintu agasanga bamuhenze nyamba ari promo wakoreye ikintu kana ugasanga ico kintu bamuhenze burya riga ntatishavu kuri nuzenya kuri nyene uyagura ico kintu ahubwo agaruka ahantu yakuye cakintu umve ndakubwiye rero nabwiye ko abamemere ubunyaziga ari benshi kandi n'amamenga hasigara amatima 3 y'abamemere rero nk'ivyo nshaka ko yabonye nk'ukundi umemere ucavuga ati ucibishira muri rusange ngo yawe ukuntu umuge oya mwese afite ukuntu akora ashobora kuba yarabikoze wenyene mugabo je nk'ivyo navyo nomenye je mfite ukuntu ko wanje nkora Shazere rero ntarabikora ivyo vy'imiti shaka kuje kuri page ura ikintu ukunda gukora ukabona ati iki kintu kiranyenziza akantu muri promo ni ikihe nkunda gukora mvuga ko kinyinjiriza ego mu vyerekeye promotion mu vyerekeye promoting bon je
promotion ibi publicité y'ibintu uvuga ati ikintu ndagikoreye publicité iki category y'ikintu ko wamamaza ibintu bitandukanye uvuga ati iki kintu ko iyo ndagikoreye ko mba numva uwo munsi meze fresh kabisa ya pega publicité bari publicité mu gihe baguhemvye neza none urumva ni meme pre wewe publicité wawe ni igiciro kimwe bon publicité ni nka bimwe ni igiciro kimwe fixe prix biri fixe ya nk'abantu rero bagomba kwamamaza baciye kuri Chazelle kuri page yiwe ikurikiranwa n'abantu benshi cyane bo bigenza gute kuko abantu badukurikirana bashaka promo bagomba kwamamaza ikintu cyabo kigere kure kandi watubwiye yuko ikintu yigishije muri memes usanga kigeze kure cyane abantu hasoboka twobabwira ko abantu bifuza nka promo bo gushikira gute kugira ubibafashe bon biroroshye je nimero yanje iri no kuri page ugiye kuri bio ya page yanje urabona nimero ya WhatsApp gusa nimero ariko si yo ndonka ko kuri page sanzwe iyo nimero ari kuri page ni ya WhatsApp winjiye muri WhatsApp urabona nimero ushobora kundonka ko kuri page sanzwe abikeneye karibu cyane tubagirire promotion muri memes promotion yaho irakaze sana gose iranazimvye oya ntinazimvye vraiment turavugana ntizimvye urumva nizimvye muravugana turavugana kandi turahuza Chazelle ari mu bantu bakurikiranwa cyane abantu benshi ni abantu benshi bajya bahora baca inbox kwandikira abana nk'abakobwa iyo warose izina batangara kurondera we dushakene tuvugane ubu Chazelle basi n'umuntu dufata azwi cyane kugira umwanya wurazwi cyane ivyo bintu niba rabishika basanga nk'umwana yakwikubise ko karakurondera nyina gushaka ko ayamanuze bon ivyo nyine ntivyobura mugabo jewe ibiri mu bintu shira imbere mu kazi mu bintu shira imbere nakazi kweri jewe n'abantu tuvugana ngaya kuri WhatsApp hanini nimero ntangura kwishura n'amadiri ni nimero itari enregistré mbonye nimero itari enregistré kinshasha abone mo mbanza kwishura erega no bundi abo bazo gutaginga ntibazo bari enregistré ntibazo bari enregistré muri telefone none yego mugabo ndabanza nkarabega message nkavuga ati none wanashima je burya nta mwanya muri nyando nkarega ukuyaga n'abantu kuri WhatsApp ko mba ndiko ndironderera content zo kwandika tu hajya urufata umwanya ukwiye nyene ukaja hano ugatekana ukavuga ati ugafata umwanya nyene ukamedita bon memes mu kuzikora naho hagiye bisaba meditation n'igihe bidasaba meditation bisaba meditation mu gihe nyene mba DJ nyene ko ndiyumvira canke nkaraba ibintu kubira trendinga nkavuga ati reka nkore canke ibintu nabonye ndiko ndatembera nuko ni gatoya shaka mutubwire nihe memes umaze gukora ukavuga ati memes kabisa yanantangaje abantu bayikoze ku matere zabaye nyinshi feedback ni nziza woba wibuka imwe ucitubwira n'abadukurikirana bamaze kuyibona ati bari memes ndayizi sha sinuvuga ngo ni imwe ari nizo nshobora kuba naribagiye mugabo nayigeze gukora meme ya DJ Fernando chagiye Berisimi twaye award ya Isanganiro award iyo meme yari imeze gute bon yari imeze ico gihe nayire kuyendi ni Gitega wanashima sinandi ngaha Abuja naranditse ndi Gitega kwa ico gihe yaronse ndinga ari yaronse Isanganiro award bamuhaye kaya gashimwe ndi hari ya Gitega mbona ko trendinga sanatori ifoto yiwe ndakora mvuga yuko yanuze ya clip yakozwe na Docomo ya bon iyo meme yarakunzwe sana wabivuze gute wavuze ati video yakozwe na Docomo gusa nyene cyo iyo meme sinzi ko no nkifise baje nta wabonye none rega jendi n'umufana wawe deje urumva je kubera amameme none nk'inyuma haciye amezi angahembe gayironse nta mezi ashika kuri atatu bazera amameme nakoze mu mezi 3 yose umva no nkikibuka nk'ubunye naho kwanza umenga nanahinduye na telefone nta niyo natora iyo meme mva sino nkikibuka mugandibuka ko ari iyo meme yagize nubu ngiye kuri page no ikwereka nuze Chazelle ku munsi aparuvena kurekura nuze nyazinga memes zingahe ku munsi minimum ni 3 zitatu ubu rejeje
aho ni minimum hageze hagumye haza amayide canke hari niko ya trending ndashobora kugira zitanu kuma tubona uri update n'ibintu bishasha ntushobora kurenza ivyo ndiko ndakubwiye ati mu gihe habe niko ya trending ndashobora kurenza izo zitatu nkagira na zitandatu zitanu nabonye ko ibintu ivyo bintu biri trend ndiko ndabikora ama memes akeneye muri uwo mwanya mbega Shazere umumemere yatubwiye uburyo bimwinzirizamwo amafaranga nubwo yatubwiye ko atari menshi bitaraba professional nakaye kandi kazi akora tutagiye muri memes cyangwa apart ya memes apart ya memes igenda umunyeshuri uriga ugaye nyamba atari wa ngakuri bimye urimye abanyeshuri bafata gute nk'igihe wakoze virus bon je ku school wanashima nibakuzi bo baranzi mugabo usanga tankwa nyine ukuza ndayaga sana uhari uragara abastari baragara oya sukugara vraiment ndagiye ku ishure ndagenda nkakora ibikenewe hanyuma nkataha nta bindi uvugana n'abandi banyeshuri turavugana ndabasa abagenzi gusa nyine abagenzi bari hafi nyene baraza kuvuga ati uno munsi wadukoreye cyangwa urashobora gusanga kubera abastari mugara nta kugara ugasanga buranigana ntanakuzi nakuzi kubera kujya kuntu mwe mukoresha burya burogo bwanyu ugasanga umunyeshuri migana nakuzi mwigana mu ishuri ko birakunda kuba cyangwa no wakwandikiye ukashoreka ku mwishuri kubera izina rikomeye cyane memes mbega uno munsi Shazere zimwejeje ku rwego novuga gwiza kubera abantu benshi baramaze kumumenya ahantu hatandukanye baramuzi sinovuga ko ngaha mu gihugu iwacu gusa sinyeka ko no hanze batoba bakuzi iyo umufana kwandikiye so kumwisu cyangwa nyene nawe urazana akantu ko kugara k'abastar ya vraiment je bashaka kunabaza umuntu yandikiye akambwira ndagufana iki niki neza kumwishura kwezi message nabwiye message zishasha jewe izo nitaho sana kwishura so atabarakazi canka ari umuntu akeneye kunshimira ki izindi nazo nza kuzishura nyene ndose akanya havuga ati reka nishura abandi mu bijanye n'akazi kawe akazi kawe kari muri artiste muri abartiste mu bandi nike ikintu bavuga ati ikinda gisaba bigenze uku natwe abamemere twohabwa agaciro keza cyane nkuko uwundi mu artiste yawo umukinyi wa cinema umuririmbyi kubera hari amatrofe babaha à la fin de l'année bavuga ati iki kintu kigenze uku natwe mu bamemere ibintu byaba bimeze neza nikiye ivyo nakunda babwira ati memes ntizashika neza muri entertainment Jecho nsaba nuko murajya ama competition ahora aba yaba artiste abarimo aba comedian ngira n'aba dessinateur barabajamo abari gushiramo category ya meme je ngira ngo bavirengageza ko tutaba tura abantu twiyerekana ngo batubone sinzi impamvu gusa birakenewe kubera memes ni ibintu bishika kure ni ibintu bikundwa abantu kujya abantu bakunda umuziki niko na memes bazikunda rero kubishiramo kugira ngo ibintu byacu bigere kure babona yuko natwe mu kazi kacu harimo professionalism tutabikora nk'ubuyu wayitu batavuga ko mwafashe ibintu mbega iyi nuzenya yanyu novuga kari gisata ya memes twoshira muri nuzenya twoshira muri comedy memes memes yego zishira muri comedy mugabo nibaza ko umukomedi n'umumeme n'abantu babiri batandukanye ego nkaje kuranda kandi mwese mukora ibintu bitwenza abantu n'ubundi batashobora kuba dukora ibintu twese bitwenza mugabo tutabikwaje kimwe ega n'abakomedien nibaza ko nabonye nayo kuntu batandukanye hari umukomedi usanga azi kwactinga muntu uzeye kuri terrain aho ugiye kuri stage bidakunda oyaye ugusanga ari fort kuri terrain baba bakora muri style zitandukanye hariho ijya ntuzenya grammatical n'ijya ntuzenya stand up mugabo hariho benshi bazikora zose nka mutima akora zose ndavyumva mwizina nako ndababwira mugabo si bose hariho usanga bagira zijyanye zo kuri terrain gusa daja kuri stage mugabo rero mu meme n'umukomedi batandukanye abantu batandukanye reka ndahubwiye umukomedi n'umu acteur aratinga kaje imbere ya kamera umumeme nawe arandika urumva
kandi umuntu yandika n'isuka ngo abashoboye no kwakitinga hajya umukomezi ashobora kumwanira gukora memes muri abo gutweza abantu kimyaka imwe mwipoya kubera umukomezi ntashobora gukora memes birashobora kuba bimugora gusanga ntiyakora memes nk'uco kimwe nk'umumeme n'umumeme ntashobora kuba umukomezi ni ibintu bire bitandukanye mugabo bigomba gusa byose ari ibyo gutwenza abantu Jazere nta kazi katagira intambamyi na kamwe ni iyihe challenge uvuga ati jewe kabisa kuvana ngo umwuga wanje iyi challenge kabisa imaze kukuba ko uvuga utopfa wibagiye challenge yambaye ko ni igihe natangura kwiyerekana byagenze gute Menga narakoze interview muri Akeza sinzi ko narayibonye the first time wiyerekanye bon ntiyari the first time mugabo ha interview yambere narize gukora mugana yikonye n'abandi twayikoreye muri Sun Vibe mugana ikera twari tugitangura sinabwo yamenyekane sana nankiri mu bandi bameme igiye muri Akeza nso nkuko ariyo interview nakoze imaze kumenyekana gose wabonye commentaire muta icyavuga atagusaba kwiyerekana sivu ngaho rero byarabaye ndavuga ati nubundi ko namaze kwiyerekana ati nubundi ni muri zanziranye zogira ngo nshikane ibintu ibikorwa byanje kure ndabishije mu professionalism ndavuga ati reka nkore hama abantu kuvuga aho bazikomba bavuze ni kawaida abantu bavyakiriye gute we wabonye abantu bagize kereka aravyakiriye neza ko n'abandi batanga ko ni wewe kubera bose bazi ko umuntu nyene ipoye atamajambo menshi avuga rero babibonye amwe baratangaye abandi barambwira ati courage iki niki mugabo rero uzikwerekana y'ijya mbere ntibiba byoroshe ariko ubu nibisanzwe ni cyo kintu cyahindutse ava yuko wiyerekana n'ubu wiyerekanye uvuga ati iki kintu kabisa kuva niyerekanye ikintu cyarahindutse kuva niyerekanye numva abantu benshi baramenye ubu nyarigi ushobora kugenda muri ville ugasanga umurongo izuba ryankubise kise muhira ndabona message ngo nkuta ngo nakubonye ko yari ku murongo ngo wabuze nivyo pe nivyo byahindutse gusa ubwa mbere byane bisa nta muntu umwe yaranzi navuga ati nagenda ndi Ales navuga ata nta na kimwe iyo niyo challenge umaze guhura muri career yawe ya memes na yindi cyane baza ko tayindi kwe imbere yuko dusezera abakunzi abadukurikiranye deje twamaze kubereka Jazere abatari bwamubone mwamubonye ni ikihe kintu uvuga ati iki kintu ni wakimbagije cukibaza ngere ucishuri coba icyayiga basha kintu utambajije ntambajije ko nafise umusheyi canke ndi single Nukene kuganda akura umwana imyaka yiwawe aho bibaze urasora rero kubitwishura muri rusange ujya ewa nahubwo umuntu abare mushije ko nimero hajya nimero yiwawe yiwanje cyane muzoye kuri page ewa na kari ukwera imiryango iruguruye gusa dushaka ikibazo cyakubajije cibazo ngero cishu nibazo ngene nishura ubazo tubwire kwanza kufisa umusheri n'imyaka yiwawe ko ni wabizanye twe twanavyibagiye Jewe ndi single. Uri single? Si imyaka 23 myaka kwiza 23. Mwaka baby? Yes, iyo ni mike. Ni mike cyane. 23 ni mike. Nene myinshi ni ngaya. Myinshi? Nova nko guhera basi kuri 35. Aho nafise umugore n'abana. Muri iyo myaka. Sari abatabafise kandi banayifise. Mugayo iyo myaka musangije nibaza. Umuntu amaze ona nka jewe. Je marora yuko a 30 ans. Ariho notangura kwimvira gukora mariage. Wa mukobwa we nyamba mukundana wavyumvise ko atagahunda uramusiprimiye kabisa urumva rero ugira wica ibintu rero nawe rero oya suko vyica wewe deje wanamwihakanye mugabo none yego umuntu abanza kurondera none wowe uza kuzana umwana w'abandi atakintu ufite umugabo uri abenshi barabazana nyene bakaronderera hamwe Jesse ndavyibaza pe Jesse ndavyibaza nibaza ko umuhungu abakwiye kubanza kurondera kwanza imbere yuko azana umwana w'abandi urondeye bikanka rero wacu bivamo oya nivyanka umupambana ntuzi igihe bizozira basi birashobora kwanga none nkubu bishitse ugakwiza 50 bitarakunda oya basi je nestima yuko a 30 umuntu ushobora kugira
naho nuronka ubunye mu ma 28 29 oya ngana 30 dashitse ntabyo nokora canke mu bamwanka gutakaza babafana banyu b'abakobwa erega none erega bajya ntaco bamaze twe kuburi ku kazi none subiramwo ntaco bamaze vraiment umufana bajya bafana b'abakobwa usanga oya basi ntobishaka umutima ngo bari gushira imbere urongo ko bajya n'abafana nk'abandi rega kujya uko mfata umufana w'umukobwa niko mfana n'umufana w'umuhungu niko ndamufata naco bamaze bose barabafana sibo ntaco bamaze barakimaze nivyo mugabo ntuce uvuga ngo nibo noca nshira imbere ngo paraporo y'abandi kwa umufana n'umufana yaba umuhungu y'umukobwa abakozi ba Kamo TV mwakoze kudukurikirana tukaba tugejeje ngaha nimwamukeneye tuzongera tumubazanire Chazere urakoze cyane kutwita nawe mwakoze kunyitura twizere yuko n'umunyuma tugukeneye imiryango iruguriye kweri kari every time turabashimiye cyane abantu bose mwakurikiranye ikiganiro tubibutse kugira subscribe kuri Kamo TV misi yose tuzokoma tubazanira ibintu vyiza ibintu mushaka mu bishire muri commentaire kugira tubibongerere mu nyambari ivyo tuburamwo murakoze